breaking news umupira w'inyarugenge byakaze. Ni mu itangazo risohotse mu masaha make atambutse, ekipe ya APR FC ikaba imaze gutangaza umutoza mushya. Wakwibaza ngo uwo mutoza ninde, yatozaga he, akomoka he, akina ibiki? Nihuse cyane rero umutoza APR FC imaze gutangaza mu mwanya muto y'abakaba bamwita Bwana Abdulrahim Talib. APR FC ikaba imaze gutangaza ko uyu mutoza uzanye n'abungiriza be akaba amaze gusinyishwa igihe kingana n'imyaka 2 ishobora kuzongerwaho. Nihuse cyane rero wakwibaza ngo uyu mutoza bimeze bitebye. Talib Abdulrahim akaba yaravukiye i Casablanca muri Maroc mu mwaka w'1963. bivuze ko ari mu myaka 63 aho ngaho. Akaba yaratangiye akazi ko gutoza muri 2007. Yatoje amakipe akomeye muri Maroc, twavuga ko akomeye ku rwego rwe. Sinzi ko nahita nkomfirima koko kaya makipe akomeye kuko urayashaka ukayabura. 2007 kugeza 2009 uyu mutoza akaba yaratozaga ikipe yitwa Mogaribu Tetouani. 2009 kandi kugeza 2012 akaba yaratozaga ikipe yitwa Wydad Defes. Wydad Defes akaba yarayitoje muri 2009 kugeza 2012. Hakaza indi kipe yitwa Renaissance de Berkane akaba yarayitoje guhera 2012 kugera 2015. Ekipe irimo ishobora kuwavuga ko isa nkaho ikomeye uyu mutoza yatoje, bavuga ko yayiciyemo. Sinzi ko ntabwo navuga ko yayitoje, ishobora kwa yayiciyemo ni Wydad Casablanca 2013. Indi kipe nanone twavuga ikomeyemo ni AS Par Rabat, akaba yarayinyuzemo 2019 kugeza 2020. Kandi gakipe ni ikipe yitwa Olympique Safi, akaba yarayiciyemo 2021 2022. Uyu mutoza kandi